rero twebwe muri Vitaro FC twarakiriye urukino igenekerezo rya 17 Myandagaro 2024. Ikibuga twakiriye ko citwaza Complex Stadium, ikibuga ca Zamura Kizigiro cy'amazi. Ico kibuga muri rusangi cakira abantu 4,000, ariko mu biharuro twahawe n'ishirahamwe N-Card sanzwe rikora ibyo kwinjira mu kibuga via electronique, ryatweretse ko binjiye mu kibuga ari hano imbere ni jewe Arsene Bucuti umuvugizi w'umugwi, ndi kumwe na nyakubahwa Omar Fafi asanzwe ari umunyabigega, turi kumwe na le président emblématique Jamal Sere uramenyereye. Ubwa mbere intumbero kino kiganiro twashaka kubwira abakunzi b'umugwi wa Vitaro yuko tubashimira cyane kumwitwarariko no kungene bitaho umugwi wabo wa Vitaro Football Club. Cha kabiri twashaka dushimire igihugu cha Tanzania, nchi ya Tanzania kwa mapokezi, wametuonesha upendo, ukarimu na pakakuwa mawasiliano mazuri. Rero twebwe muri Vitaro FC twarakiriye urukino igenekerezo rya 17 Myandagaro 2024. Twashimiye gushira ku mugaragaro naho benshi batabikora n'indi migwi ko twebwe turi n'equipe semi professionnel cyangwa professionnel, nibyo twifuza gushikamo kuko iyo tugenda turaja turiga. Ikibuga twakiriye ko citwaza Complex Stadium, ikibuga ca Zamura Kizigiro cy'amazi. Ico kibuga muri rusangi cakira abantu 4,000, ariko mu biharuro twahawe n'ishirahamwe N-Card sanzwe rikora ibyo kwinjira mu kibuga via electronique, ryatweretse ko binjiye mu kibuga ari 2,902 nibo binjiye muri terrain ya Chamazi hariya muri Tanzania. Kuri Portour muri Tanzania bita Mzunguko hajeho abantu 2,711, bakaba bariha 10,000. Isazo ya match ya Yanga na Simba ni ubwite. Kwa twatoje miliyoni 27,110 by'amashiringi. Tribune VIP A hajemwe abantu 45 bariha 50,050. Twatoje miliyoni 2,250 by'amashiringi. Tribune VIP B binjira ku 30,000, hijemo abantu 146. Vitaro FC ico gihe ko yari yakira yatoje miliyoni 4,380 y'amashiringi. Byumvikana ko abantu bose muri iyo Muzunguko Portour bashiramo VIP A na VIP B, equipe ya Vitaro mu 2,902 binjiye yatoje miliyoni 33,000 ibihumbi 740 by'amashiringi. Ariko kubera ko muri Tanzania iyo mwakoranye mu partenaire ariwe N-Card uramuriha ibice 6% bya service na personnel. N-Card dufasha amahera twinjije miliyoni 33 n'ibihumbi 740, ukagwiza gatandatu kuri ijana twabahaye miliyoni 2,024 y'amashiringi. Hariya muri Tanzania nta gikorwa na kimwe gikorwa udatanze ikoro, ibyo bitanga mu Gifaransa TVA. Twaje dutanga aya mafaranga miliyoni 33,740, ugwije n'ibice 18%, twabahaye miliyoni 6,073 n'amafaranga 200 y'amashiringi. Amafaranga yasigaye uno munsi abarizwa kuri konti ya CRDB mu mashiringi. Vitaro yatoje ikuyemo amadepanse miliyoni 25 n'ibihumbi 642 n'amafaranga 400 y'amashiringi. Tugiye kuco bita les droits TV zavuzwe ko byinshi, abantu baranavuga n'amahera arengeye ubushobozi
urabona ko twebwe le marché ya Azam iragera ku rugero nka Tanzania cyangwa Rwanda bamaze gusponsoriza amani, ariko barazi ko bitarare equipe isabafana muri kano karere. Twaje dushira imbere rero ukuganira gukorana n'uwo mu partenaire, turaganira mu partenaire araduha ibijanye n'iyo diffusion miliyoni 50 z'amarundi amafaranga ya hano iwacu. Tubandanije urumva ko amafaranga yose n'amahera tuca dushira ku makonti uko Vitaro c'est une équipe associative, c'est équipe ya Jamari, c'est équipe ya Bucuti, c'est équipe ya Papi. Turasigera twama tugira amanama abantu tukabereka uburyo dukoresha. Mu mwaka wese murazi ko twakoresheje miliyoni 420. Prévision budgétaire, même si turi ma déficit, tuzokoresha muri no saison miliyoni 600. Kubera iki tuzokoresha miliyoni 600? Harakenewe imishahara y'abakinnyi, harakenewe icyo bita recrutement. Murazi ko twituma amafaranga dushaka dufatire ku mafaranga asanzwe miliyoni 5. Abakinnyi 30 muri bakubirwa muri 150 miliyoni. Abantu basemo abakoca, basemo staff, basemo inzu bapangiwe muri local muri zone Kinindo mu Kibenga. Turavuga preparation ya match. Murabizi ko match iteguwe, ababizi bakinye batorodoro barabizi. Arabaye ikintu bita local y'abakinyi. Dufite match na Musonga canke Flambo, nico tugende uwo munsi nye. Turafise ingena tutegura match iminsi 2 mbere ko dukina. Nimba turarambutaho canke Giheta, iyo ni organisation interne ya Vitaro. Muri zya ntererano abafana batanga. Murabizi yuko dufise inkino 30 za Championnat Primus League dutegerezwa gukina, nubwo match ya Rukinzo tutahuye nayo mu ndweze, ariko turabona na Royal Vision ni equipe yo mu cicaro ca kabiri, ariko igabe shako twakuye kuri Yanga turayita. Tuzokina na Coupe du President muri uno mwaka. Ni rero dushobora kuvuga twebwe twaratsinzwe, ariko naho twatsinzwe twagomba gukweza umugwi wabandanije mu gice gikurikira, umugwi wa Rukinzo Football Club. Twari kubasaba mu ikomera amashi mugabo urumva ntabamenyesha amakuru bakoma amashi, mugabo mu dushikanira ubutumwa kuri Rukinzo FC ni mugo mu Burundi. Twebwe ntituri yamigwi equipe iteye imbere yindi tuca tugira imisaya, turabakejeje. Ku ruhande rwacu twaratsinzwe ibitsindo 10 ku busa, ariko na Barcelona yaratsinzwe 8-2 mwari hanga. Ibitunezereje birababaje, mugabo biragoye umuntu afite ubutunzi bwa Probox guhigana no ubutunzi bw'ibeni canke ya Trust. Ibyo tubishimangira kungene abakinyi ba Young Africans of budget bwa mbere bw'igihugu cyabo ni kinini, ni miliyoni 60 kandi miliyoni 12. Kwacura amafaranga bakoresha kuri sezi miliyari 30 y'amashiringi mu yavunje mu Marundi. Katushira ko equipe ya Vitaro nta banga ririmo. Umwaka wese twakoresheje miliyoni 440. Twaragize amarokitemo, sibyo? Amadepense canke abamambra bacu ko baza barisoka ntitwabigaruka ko ibyo n'ibintu byabo bimenya abanywa. Rero ivyo rivyo twabasigurira ko twabasiguriye yuko twatsinzwe turemera cyo bita amatoke. Umupira ni science, umupira ni resultat. Resultat ni atugendekeye neza, turerimine, ariko twaraho kwicibwa twongera turongo cyo bita visibility. Uno munsi n'uruyoya muri Tanzania rurazi ko tutarere equipe ya mbere mu Burundi. Biciye mu biganiro twagiye turakora mu isagara vya Mwanza, Kigoma, Arusha, Dodoma na Morogoro. Byatumye Vitaro iduza cyane abayimenya muri cyo gihugu ca Tanzania. Nkuko twari twabivuze, tuzokina na Yanga, dushobora no kutayisezerera, ariko tuzogaruka mu Burundi bitarere mu mitima y'abatanzania. Biramara bibonye kuko ndabatwibutse. Mu isanzwe icyo twavuga ari amafaranga yandi yavuzwe miliyoni 50 ya CAF. Cyambere tubasaba yuko abarundi muze mureka kuvunja amafaranga kuri mashenwa. Yabonye ibintu mu marezo sosiyo, amahera ntaza mu minwa y'aba bagabo canke twebwe aja kuri bank, kuri to ya bank. Ayo mafaranga ntiturayabona, twarayabonye ku mbuga kandi byashitse turi muri Tanzania. Rero nitwoyemeza cyane tuyahakana, ariko twarayabonye ku mbuga. Niyaza azofasha umugwi mu gukora ibintu byinshi, tugeza aho tugura abakinyi mu madolari b'amahanga.
kumwe babaye hotite mabonye ku bibuga ica mu nzira nyinshi cyane. Hariho hashaye prise en charge des joueurs ruba turabagura twongera tubafana en charge nomba yuko bafisigana bitaweho. Tugiye gutangura championnat yacu 2024-2025 hakenewe ibintu byinshi. Hano twabwira nk'amadepanse murashobora kuba yaragize muri Tanzania. Ubwa mbere Vitaro FC ni equipe y'ubukezo kuko mu gihe biba bishika ministère de la charge tunarayishimiye cyane leta y'u Burundi de la charge délégation 25 personnes. Mugabo twese nihereye ko najewe n'abantu bo muri staff n'abandi barashoboye kuba prise en charge na club yacu. Izo n'izindi dépenses kuko ntushobora kusugira nk'umukoci yateguye championnat yose kubera ko atabaye prise en charge na leta cyo kugira ngo asigare muri mu Burundi kandi nawe yaraparticipe muri réussite. Barashoboye no kuronka abafana benshi ariya batukunda, anaco gituma Imana idukundiye n'ubushobozi bukadukundira tugiye gushiraho ya karata kuko twabonye muri urwo rugendo shuri yuko Young Africans witeje imbere harimo kugira ikarata y'ico bita mwanachama. Natwe mu gihe tworonka abanachama ba Vitaro ba Fred baza no kwibibuga ushaka kutaza kwibuga ukanaterera ku kwezi bariya bageze ku rugero umuriro wa mukatala sox umushahara abatwari yo sense agenda muri sazubasigurira ukungene victoire irondego isubira ngo ni participation mu fana wese. Kidashobora kubabwira nuko equipe ya Vitaro itandukanye muze muri kazi abaduteranya abazana umugambi wo gusambura kuko nawo bomeneye. Murakoze.